tugahitamo inyungu z'umusaraba hamwe vyacu vyaherera tukaguma tumwizera. Son of God, life of God. Now wisdom of God is all we need in this life, so that we can live better. All we got is gonna be manifest through him, in him, by knowing him better, more than conquer sino kwemera. Kaze bakunzi ba K90 TV amaganiro byacu no musi turi kumwe n'umujene tugira tuganire hano kubijyanye n'ibyasanzwe akora mu misi yose ariko tumanze tumusabe twanza twidondora tubwire uwo ari we neza na neza. Izina ryanje ni Quelos Upendo, Baba, son of the living God, Mr. You know, samazina menshi atuka ariko Quelos Upendo niryo zina riri official. Ego. Quelos Upendo kazi. Merci beaucoup bro. Umuntu avuze Quelos Upendo twumvende neza na neza. Rapeur wo Murundi arapa neza cyane. Rapeur wo Murundi arapa neza, mu gospel rapper arapa gospel, hama kundi Imana, kunda rap, kundi Burundi, kunda Barundi. Antuka nibaza yuko muri bike vyo bivyo novuga ku bike binyerekeye vyo bivyo. Umuntu avuze rap na gospel birajana. Yego, rap ni ninja nisinzi ko bavu n'umudiho umwe mu midiho myinshi igize umuziki abantu baririmbamo, kandi nibaza yuko umudiho ubwawo udashobora kuba intambamye mu vyerekeye kuvuga, kubera gospel ni message, gospel si umudiho, gospel ni message. Hama ikaza mu midiho itandukanye. Ahubwo jewe nibaza yuko rap ijanye na gospel cyane gusumba n'ibindi bintu byose, kuko gospel tuba dufite ibintu byinshi byo kuvuga. Nturabona dufite pasteur atwigisha dimanche, mardi, vendredi, bafite ibintu batubwira, so bafite hari dufite byinshi byo kuvuga ku buryo rap nayo ari wo mudiho wa mbere woroshe kuvugamo ibintu byinshi mu mwanya muto. So nibaza yuko rap ni umudiho ufavoriza cyane kuvuga gospel ku bwanje gusumba n'indi midiho. Ninacho gituma ngira wahisemo. Basi sije nahisemo ni yamisemo kuko sinibaza ko ndabigira kubera nabihisemo, ahubwo ndabigira kubera ari byo nshoboye, ari byo nyene nahamagariwe kugira. Sino kumbure nari guhitamo n'ibindi, kumbure nari gusanga nagize n'ibindi, ariko ivyo nivyo nshoboye, nivyo nkunda, nivyo nyene jewe nategerezwa kuba ndiko ndakora. Tugaruke ku ndirimbo zawe ugeze kuri zingahe? Yashaje amavamenye indirimbo zanje ngerageje kugira nk'imwe muri zo senzi ngiri ya mbere natanguriyeko. Canke imwe wumva nyene ikuryohera. Iyo mpereza ko yitwa Danse ivuga ngo sinshobora kwemera ibyo abantu bavuga ngo ndabiha agaciro gusumba ibyo Imana ivuga, kuko nasanze ijambo ry'Imana ryo gusa rituma umuntu ateraje imbere, rituma atananirwa, ritanguje ikintu kirashika, rigatuma dutamba dutarika dutambera Jehova, tumutamye byo kugororoka, tumujyegurira, tumushikanira ku gicaniro, ibyo twahora twirata kera, tugahitamo inyungu z'umusaraba hamwe vyacu vyaherera tukaguma tumwizera. Son of God, life of God. Now wisdom of God is all we need in this life, so that we can live better. All we got is gonna be manifest through him, in him, by knowing him better, more than conquer sino kwemera. Kubaho nk'abandi sino vyemera. Dance. Ndanse gupfa nk'abantu, ndanse kubaho nk'abatizera, ndanse kubona ibintu nkuko nahora ndabibona kera, ndanse gupfa nk'abantu, ndanse kubaho nk'abatizera, ndanse gukora ibintu nkuko nahora ndabikora kera. Ndanse nasi sana nibiza gusa none umuntu yimviye ko iyo ndanse nko kuri ndanse kugira iririmbe byavuye umuntu arabyibaza twese wanka byinshi turirimbye revelation kwanka ni nari nshatse kwereka abantu buryo nkoze indirimbo yose arafemba nkeneye kwagira ikintu umuntu atahanye atahura hamwe iyo ndirimbo umuntu ayizimije uvuga ati ikintu nize ni iki cyangwa ikintu atahuye ni iki. Nari nkeneye nereka umuntu wese yuko afise capacity yo gushobora kwanka ibintu kanaka ariko arabamo. By example burya
ujya muri Bibiliya abantu benshi barazi inkuru benshi ngira n'abadasenga n'abadakijijwe abataja mu mashengero plutôt mvuga abataja mu mashengero barazi inkuru y'umugore yaragwaye butinyanka mugabo umunsi umwe yaravuze ati uko biri kose ndanse kuguma nicaye hano hantu ngomba ngende ujya mugabo ndamukore ku mpuzu yiwe kandi namukora ko ndakira nashatse kwerekana abantu yuko decision yo gufata ingingo no kwanka kuguma babayeho ukuntu kanaka bishobora ariyo ntango yo kugira umuntu asohoke muri situation mbi kanaka. Donc nta kintu na kimwe Imana ishobora guhindura mu buzima bw'umuntu acumva guwe neza naco wumva nk'ubu wigiriwe neza ugwaye nta mpamvu nimwe hari Imana yo tumigukiza wumva wigiriwe neza wipigikiye nyene wikeneye utaronka nayo kudama nta mpamvu nimwe mugabo iyo uhagurutswe ukavuga ati ibi bintu ndavyanse mu izina rya Yesu of course ukavuga ati ibi bintu ndavyanse shobora kuvyemera niyo ntango ya mbere ituma ubaho ubuzima butandukanye ubuzima kanaka buri hejuru y'uburi kuranga nico kintu nari shatse kwigisha abantu kuko je ndi umwigisha biciye muri rap kwigisha biciye muri rap urabona ko abantu bavyakira neza bibashikira neza vyoroshe ego ari abantu benshi bamaze kwiga kubera music ndayitahura nka influence burya isi ukungena isa irafatanya na entertainment irafatanya n'amafilm ariko araca ku mateleviziyo irafatanya n'indirimbo ziriko ziracako abantu mu buryo canke ubundi dusanga turiko tubabaho ibifatanye n'ivyo twabonye urabizi ikirato umwana wo muri quartier bayambaye nico yarabonye peut-être muri imvyi kanaka yambaye canke impuzu abayambaye canke ukuntu yifata canke ukuntu aza kwimosha canke iki ndazi yuko nanje uko biri kose ari abantu atuma bari umwe mugara abantu kuva ntanguye kurimba amaze kugira ko impact so nubwo no banatumwe kugira ko impact umuntu umwe aramaze byo bavyiza ndayimugize ko hama nkitahira naheza kwimugirako nkamuhindura nkamugira ukuntu yategerezwa kuba ameze Imana yamushaka kuba ameze biciye muri jeyo none abo nivyo haraba aryoherwa indirimbo zabahezagiye bazumvise ko kandi ndibaza hari nk'umutama canke iyindi generation igize yumvise aririmba dance ukavuga bijya bintu binyarutsa cyane acagira ati no ati I don't care bro ndakubaze nawe nk'upapa wawe washimye umukobwa akakubwira ati singeneye kurongora urya ucumuheba azi gituma utomewa ni kubera urabizi yuko atari papa wawe si yamukweretse sinawe bazobana je nanje abo batama sibo babarampamagaye bwa mbere ariko kandi ategeye si sabatama nituvuge abo bantu dufate n'umugwi w'abantu twavuze peut-être I don't know mi generation twavyemera sibo bampamagaye sibo ndiko ndakorera sinzi mvuge nk'ababandi ngo ndatse kuvuga nk'ababandi ati singi wabo naze kuvuga ati noje en fait nshatse kuvuga yuko I don't care that's ico ndiko abo ntatumwe ko ntibontuma ntafasha abo natumwe ko sinzi kuvyumva ugiye mu bitaro utwaye agasahani kinga agasorori ubufise ubugemuriye urumva ubu mufise umuntu ugemuriye ntubugemuriye abantu bose mu bitaro uwo muntu rero ugemuriye abutagemuriye ntibashobora kukubuza kushikiriza izo mfungurwa buzishiriye abutagemuriye bo kubona bakakubwira ati wewe urutwe bakagutuka mugabo urazi ushiringa sibuzishiriye bona kugira ko zibishe peut-être watetse imyungu batayikunda bakubwira ko ibishe mugabo kuzimubizi kuyigemuriye akunda imyungu mwavuganye ati je nshaka imyungu mugabo aho muza guhura 80% d'abantu benshi badakunda imyungu ivyo bintu birabishe ivyo bintu bimota nabi ivyo bintu mugabo wewe uwishirira urazi ko akunda imyungu so je nanje abona yizaniye imyungu yanje ndazi ko bayikunda hari abantu nabaza hari abantu natumwe kuko biri kose sindi caduka sini yamagaye hari abantu natumwe ko and abo mpanze amaso abo focalize abo ni focalize ko nabo nta kindi kintu na kimwe kindi ndabo umuntu wese avuga bo wahamagariwe mbego hamagariwe bande watumwe kuri bande abantu bose kireta bikuyemo kireta bo kwikuramo umuntu wese yo kwikuramo mubona hamagariwe agiye nta kibazo aca ciko nta hamagariwe hama uwishizemo n'abaciko nta hamagariwe najya jambo ati bose narazigamye kiretse bari yagenewe kute ati nta numwe yancitse kiretse ijya nyene yabihisemo kwigira mu misi ya vuba cyangwa ubu habitegura iki ibiki bishasha ibintu byinshi cyane jewe ndizera uzobugihari yego jewe natumwe kugira impact natumwe kuba
legend natumwe kuba umuntu amageneration azoza akigira ko akaryoherwa ego akavuga ati hari umuntu yigeze kuhaca vraiment yaradufashije ni watumye nibitu bigerako ndifuza kuzofasha benshi bashoboka n'abandi bantu ndifuza nk'ibiri kuravuga abo batama ivyo bintu batavyemera kuba ejo bazoba bavyemera abana bazoba bariko barabibagirira bavuge ati ibi byose kuba bavyemera ni kubera Quelos yigeze guca ngaha kwisi so rero ndabiriko ca ndabikora mu nzira zose zishoboka kugira ndabishikeko n'inguvu zose so ndiko shiramo inguvu nyinshi ntona ziharura kuko no hava ndakubwira izo maze gukora mugaro n'izindi za gukora no munsi aro n'izindi ngaha turi kumwe burya niki kiganiro n'izindi nguvu ndiko ndashiramo si inguvu nyinshi ndiko ndashiramo kugira ngo shobore kubaka une nation yubaha Imana kundi Imana kandi ikorera Imana ya yego muri make twitegende nk'indirimbo shasha mu minsi na je vraiment je ibintu vyibanje vya mari surprise nta coming soon zubona ikintu gishitse hazubona kibaguyemo abacakira nabonye n'abatacakira n'akazi kabo kuzima habariho n'ababiri bacakiri hama tukabandanya kweki iyo strategy yo kutarinda guteguza abantu kweki hari igihe manda ikora n'igihe nda kubateguza ati ahubwo kubera iyo strategy yo gukora cyane yo kugumukora ibintu nkuko jewe Imana ntahuje iki ibanga ryo gukoresha ingufu ufise Imana yambwiye ati genda ukoreshe izo nguvu nyene ufise kandi nta nguvu nke zibaho yego inguvu nke nizicaye nta nguvu nyazikeye ziriko urazi ahantu muri ari kararima gitera isuka ya mbere wava bibaza ko atazohamara ubwa nta nguvu inguvu nke ni kurera amaboko no kwicara nawe inguvu zose ziriko zirakoresha sho jewe zose mfise ndazikoresha gushikaho numva zose umenga ziraheze zitarahera Imana ati nakubonye gashisukamo izindi nyinshi nkaci ndazikoresha nazo nyene hamwe zigomba ziheri gashishukamo izindi donc antuka nihaye intumbero yo gukora kandi cyane yego ngira ngo turiko turarangiza ikintu nyamukuru wakikiriza abo ubutumwa bwawe bwagenewe bakumviriza mwese nyene abo ubutumwa bwanje mwebwe ubutumwa bwanje bwagenewe ariko barankurikirana mwese ubutumwa bwanje bwarabagenewe kandi sije nivuga mvuga Kristo mvuga Imana ndumumenyesha Imana so I love you ico kintu ndakunda kukivuga kandi gitekeyemo ikintu kinini yamba nshatse kuvuga ndabakunda cyane ndabakunda mbashatse ndabemereye byose umuntu abubwiye ati ndagukunda ntavyo abantu bazi bakunda kuvuga ati ndagukunda muga ntibazi ico babashatse kuvuga musanzwe iyo ubwiye umuntu ngo ndagukunda umubwiye ngo I'm ready for everything for you nditeguye gukora byose ku bwawe Imana niyo yabivuze neza atubwiye ati ndagukunda hamwe abantu banavyanse yakivuga ati ntavyo mwemera reka basipfume pfa kugira yari yiteguye no gupfa ku bwacu donc nanje ndabakunda nditeguye gukora ikintu cyose gishoboka sino bapfira of course kuko si Yesu yarapfuye nta mpamvu yari yo gupfa Yesu yaramaze gupfa ariko I love them ndi ready gukora ico Imana yampaye kuzokora ku bwabo ndabakunda cyane atuka and you love me too hariho n'abankunda batabizi hari umuntu ashobora kugukunda atabizi ko agukunda namwe ndazi ko munkunda bashe ndabakunda cyane namwe murankunda turakundana my name is son of the living God Baba respect antuka nivyo mfise no babwira babandanye umwe wese ahantu ari nakoresha inguvu afise ego sivyo nivyo niko kandi kantu kongerako ego nta nguvu nyinshi zibaho nta nanke zibaho nta kintu na kimwe kidakura akantu kose uri kurakora mwene data uri kurankurikira niga blaza homie ako kantu kose uri kurakora naho ko barakantu gatoyi kabyaza umusaruro birashoboka nka jewe nifitiye agaflow kanyaruka ndanyaruka gushikaho n'impemu zihakwa guhagarara mugabo nyaruke gushika ku kanyuma so ako kantu kabyaza umusaruro kare kure ntukabike ukabyawe bunyene ucutwara yindi nda uzovyara kandi ejo mwarahezagiyo cyane so merci sana
big up mwakoze cyane natwe kutwizera mukaduha ikiganiro atuka ni ikintu cyiza mwadufashije cyane ego nizere rero ko kwadukurikirana mu magiwe cyane na bino tuyaze na son of God son of the living God ariko kubereka ari living God living ikintu kiri living nyene kiba kiri living niki urumva ntikiba cyarapfuye kiba ari ikintu kiboke kiba ari ikintu kizima ni umwana w'Imana nzima apana za zindi bahora batereka ahantu ati turaza kuza za zindi bita abavyeyi ngaha mwisi and it's a living God ni Imana tugendana ni Imana tuvugana ni Imana dukorana ni Imana nzima kabisa yego reka rero twashimire mwebwe mwese mwako muradukurikirana mwebwe mwako murarana ntafitwagiranye no muvuga butumwa mu kuririmba muri rap twahigiye byinshi atubwiye byinshi cyane nizeye ko vuba dusuye kumutuma ko azo twitaba cyane dusuye kumwegera azotwemerera nzoza ndirukanga we gusa muzokire kumbwira ko hari abantu bazovyumviriza naho yoba umwe tumuzana byumvirize jene no ko ntakeneye benshi nkeneye kuba gufasha naho yoba umwe ndamufashe tu This is RK90 TV iganiro mwanda mubikurikirana subscribe na likes na feedback mutubwire hanyuma mu ugume muri kumwe natwe murakoze commentaire zanyu nzozisoma nzoja munsi ndayo commentaire zanyu kandi nzobasubitsa